Nego murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro kandi ni ikiganiro gifashe intumbero y'ikibazo gikomeye cyane. Muti iyo Mana basenga ni iyihe? Abarundi barasenga koko, barasenga Imana. Nagira mbanze kubaha ico nokwita témoignage y'uwabaye umusenyeri wa mbere mukuru wa vikariya y'u Burundi, ivyo yanditse mu 1926. Nawe ni Monseigneur Gorju, Musenyeri Gorju, yanditse ku Mana. Nukuri ivyo yanditse vyarankoze ku mutima. Navuga nti abarundi ntibiyizi, abarundi ntitwiyizi ku bijanye n'ibisata bitatu bikomeye vyereka akaranga k'igihugu ico ari cyo cose. Ivyo bisata bitatu no bivuga mu Gifaransa. Hari ubwa mbere cosmogonie, no kuvuga uko abantu mu karere kanaka, mu gihugu kanaka babona isi n'ibiyikikuje, uko babitahura bobo. Niho vyavamwo n'ibijanye n'igisata ca kabiri citwa spiritualité, bamwe bita religion. Mugabo nshimye kuvuga spiritualité, ni kuvuga uko basenga, uko biyumvira Imana canke ibimana, imungu canke ibimungu. Hama n'igisata rero ca gatatu citwa philosophie. Philosophie novuga ko nko mu Burundi nibijanye cyane n'imigani y'abarundi, bijanye cyane n'ibisokoranyo, ukuramwo ukuntu abantu babona ubuzima, ubuzima butekanye, ubuzima butuje. Ibyo bisata bitatu rero birakomeye rwose. Rero iki kibazo kijanye n'Imana gitumbera cyane muri ibyo bisata bitatu: cosmogonie, philosophie, spiritualité. Mu bashakashatsi maze gusoma babiravye mu Burundi, uwa mbere yabikoze ko mu Burundi ni Jean Baptiste Ntawukaja. Murazi ibintu yanditse kuri ivyo ko ari byinshi, ariko nasanze ko atabandi babikurikiranye gose ngo bateze imbere ivyo bisata bitatu mu kumenya cyane akaranga ku Burundi muri ivyo bisata bitatu. Abagenda kwiga filosofi usanga biga ivy'iburaya n'ibindi, ariko ntibaze ngaha iwacu ngo baheze bavyige. Mu Rwanda naho novuga L'abbé Alexis Kagame yaranditse cyane kuri filosofi no kuri cosmogonie no kuri spiritualité, yaravyanditse gose. Ufatanije rero ivya Jean Baptiste Ntawukaja na Alexis Kagame, uramenya koko akaranga kimbitse k'abarundi n'abazungu nibaza batashoboye gutahura rwose. Iyo rero témoignage ya Monseigneur Gorju nuvuga ko yashinze intahe koko kuvyerekeye Imana. We aravuga ati aho twaza muri aka karere kwigisha injiri muri iyi misozi, Imana no kuvuga Dieu, nkoreshe ijambo ry'igifaransa Dieu, wo ngaha yarazwi cyane kurusha n'ubu. None se amakosa yacu kubona yuko uku gusenga kwabo kwaratakaye? Imana twarayiciriye urubanza, tuzana irindi zina
Mungu atari koko Imana y'abarundi. Ni ukuvuga ko twabarenganije koko, kuko Imana basenga yari nk'uw'iwacu nk'uko yari nk'uwo wabo. Arongera avuga ati abarundi bari bafise amatazirano y'Imana menshi cyane. Uwa mbere yamuzaniye 200, uwundi amuzanira izirenga 100. Amazina nk'ayo mazina nta nayo tukimenya, ayo matazirano ntayo tukimenya. Hari amwe dusanga kwa Ntawukaja, hari ayandi dusanga kwa Alexis Kagame, n'uwundi yanditse nawe nyene yanditse ibitabo w'umunyarwanda, yanditse ibitabo vyiza cyane, ni yitwa Muzungu Bernardin, akerekana wewe ingene habaye ingwano hagati y'iyo Mungu abazungu bazanye n'Imana y'abarundi y'abanyarwanda, y'abashi y'abafurero muri aka karere abenshi bashira imbere Imana. Yongera avuga ati niba koko hari ahantu abamisiyonari bashoboye gukora atangorane ni ngaha hantu, bafise imigenzo myiza kandi bakarira mu ndero, aho abayisilamu batashoboye kwinjira nk'uko bishakiye, no mu gihe iburaya batari bazi Imana, ngaha abarundi babaho kubw'Imana. Rero iki kibazo cyawe ni kibazo gihambaye gose. Niyi ntahe ya Musenyeri Gorju irahambaye cyane, kuko turakunda kwisuzugura no gusuzugura basokuru bacu, kandi baratweretse koko ukwemera kwabo aho kwari guhagaze. Ni ukuvuga ko umuzungu ntiyaje kutwigisha Imana imwe rudende, hoya, Imana yonyene uyivuze uko ni imwe, nta mana 15 nk'uko mu Baroma no mu Bagereki bari bafise izo mana 15, nimwe yose ikaba ifise ikijejwe. Oya, yari Imana. Sinovuga imwe rudende, noba nkoza amakosa mu Kirundi, ni Imana gusa, ni Imana nyene imwe, nta bindi. Ingene bayisenga rero, bayisenga nk'uko novuga ukubu basenga. Rero ico kibazo cawe ni kibazo gikomeye rwose, kugira ngo abarundi, abanyarwanda bamenye yuko Imana yabo ari izina rikomeye. Iyo dufashe tubijane muri filozofi cyane, kuko niho duheza tugatahura aho twatakarije. Mu Bayahudi Imana bayita Yahwe, mu Islam Imana bayita Allah. Mugabo ufashe riya jambo abazungu, abafaransa, abongereza bakoresha Dieu wogira ati ni no gereranya kuvuga yuko ari être suprême, no kuvuga ikirengera abantu. Ariko Dieu mu Gifransa novuga ko ari un nom commun, ariko nta nom propre bafise mu Bafaransa canke mu Bongereza, ni Dieu canke God, kuko izo zose urashobora kuzihindura ukazishira mu bwinshi, les dieux n'ibindi. Ariko Imana yawe Allah ntushobora kuzishira mu bwinshi. Aha ni itandukaniro rikomeye cyane, nifuza ko abarundi botahura, nabo batwigisha bagira teoloji n'ibindi, batahure ko hari ubutandukane cyane ku jambo Dieu n'ijambo Imana, Yawe, Allah,
Zambi mu bandi banyafrika ngaha, Katonda mu Baganda, mu Bunyoro bavuga Ruhanga. Ni ukuvuga ko hari izina twavuze kare, Musenyeri Gorjo yavuga amatazirano y'Imana ni menshi. Mugiye no muri Bibiliya amatazirano y'Imana ya Yawe, murantunga, amatazirano ya Yawe nayo ni menshi. Ni ukuvuga rero yuko ivyo vy'ukwemera byari bikomeye cyane, kuko kwemera Imana, ntibaje kutwemeza Imana imwe rudende, abarundi bari bayifise. Ibindi navyo turaza kubiraba mu bibazo mwabajije. Ibijanye no kubandwa, ibijanye no kubandwa, ntushobora kuvuga kubandwa utavuze kiranga. Kiranga turavye ivyo Labe Ntawukaja yanditse, turavye ivyo Rugomana yanditse bavuga ico ari cyo kiranga, ntitubanze kumenya iryo jambo riva mu jambo irihe. Riva muri kuranga. Kuranga ni ukwereka. Hajya bavuga le chemin de la vie ou le chemin de la foi. Kiranga rero yari yaraje muri aka karere, naho nko mu Rwanda no mu Burundi bamwita Ryangombe, mu ntara zimwe zimwe. Mu Rwanda bamwita Ryangombe, na kiranga ryarafashe. Vyerekana umuntu yaje kwereka inzira yo kusenga Imana. Iyo nzira rero yaca mu byo bavuga kubandwa. Mperuka kumenya yuko iryo zina ryoba ryavuye mu Banyoro no mu Batoro, rivuga gusenga, rivuga gusaba, rivuga no gushima. Mugabo bakabikorera ahantu baba bari hamwe, kandi babiteguye. Si nk'uku abantu bagenda kuwa Mungu canke ku Isabato canke kuwa Gatanu bagize umunsi bawita ngo umunsi w'Imana. Oya, i Burundi imisi yose, mu Rwanda imisi yose n'Imana, ibirere byose ni ivy'Imana. Imana iri hose, nta na hamwe yimiriwe, nta nzu baza kubaka ngo ni inzu y'Imana. Oya, hari rero ibibanza bandirwamwo, ni ukuvuga ko bategura ukubandwa ari abantu babisabye. Nta munsi rero wo kugenwa kubandwa. Ni kwari ko gusenga kw'abakera, ushizemwo no guterekera. Ivyo rero vyari ibintu bikomeye cyane, bivyerekana ingene abarundi bemera. Kiranga rero n'umuntu yarakomeye, sinovuga ko yari umuntu yarabayeho, mugabo ikitandukanya Kiranga n'abandi bantu n'umwami nyene nuko Kiranga canke Ryangombe utokwigera uvuga ati yakomotse mu muryango munaka. Nta muryango bazi wa Kiranga. Yaraje arereka ingene abantu bategerezwa kubaha Imana, bategerezwa kwambaza Imana, bategerezwa kubandwa, hanyuma arigendera. Bavuga yuko yapfuye yishwe mu Kirundi ico gikoko bakivuga ngwiki. Yariko arahiga hanyuma arahitanwa na accident nyene, yabaye accident, agwa ku giti c'umurinzi. Nico gituma ico giti ari giti gikomeye cyane mu byo kubandwa. Rero Kiranga rero amaze gusezera, hari abamukurikiye, ari byo ibishegu vya Kiranga. Ibishegu vya Kiranga byari kwinshi. Ibyo bishegu rero byari bifise umwe wese ico ategerezwa gukora. Hariho ni byashikiye nk'umuhungu wiwe yitwa Binego, bavuga ko yoba yavutse
ukuntu gutandukanye n'abandi, ko ngo bavuga yuko yatanguye kuvuga ari mu nda, niwe yabwiye nyina ati mama fuka muvyare harageze ko nshika kw'isi. Murumva ivyo vyose ko bijanye na spiritualité y'abarundi byari bifite akamaro gakomeye. Kubera iki? Kuko bavuga yuko umwami na Kiranga bavukana, kandi bakavuga yuko Kiranga mu bushobozi yaburusha umwami. Rero bari bafatanije gutwara igihugu, umwe araba ibijanye no gutunganya ibya politike, ubundi nawe akaraba ibijanye no gutunganya imitima, kugira ngo ubuntu bukwire hose mu Burundi. Akamaro rero kari kanini cyane, kuko nta madini menshi yari ahari muri icyo gihe, kandi sinovuga yuko yoba ari idini, kwari ukwemera nyene kw'abarundi kwari kumwe, nta kwemera gutanu gutandatu kwari kuhari, nta macakubiri yari gushobora kuba muri icyo kintu. Kandi ikindi naco, ntawe bahadikiriza kuja kubandwa canke kugira iki mu gihe ari ngaha atangorane agira, arasenga ibisanzwe muhiriwe akambaza Imana. Ntivyari bikenewe yuko aja ku munsi munaka utegerezwa kuja mu kubandwa n'ibindi, ivyo ntivyari bihari. Amategeko yari ahari, yari miziro, yari kubaha Imana, kuyambaza. Iyo uronse umwana urategerezwa gushimira Imana. Iyo habaye n'ibindi bishobora kugira nabi umuryango, waragenda kubandwa nyene kugira ngo ivyo bintu ntibigasubire, umuryango ugume uri utekanye. Nta macakubiri rero yashobora kuza kubera ivyo vy'ukwemera, kuko hari ukwemera kumwe, hari iyo filozofi y'ubuntu yari imwe, n'ibindi. Aha rero ico novuga cane, nogaruka ku byo twize muri Katolika bijanye n'ubuzima bwa Yezu Kristo. Amabwirizwa twize ya mbere na ya Musa avuga ko hari amabwirizwa 10, ariko tugiye kwa Yezu bavuga yuko hari amabwirizwa 2. Ibwirizwa rya mbere rijanye n'Imana, ibwirizwa rya kabiri rijanye n'abantu, kuvuga ukunde mwene wanyu nkuko wikunda wewe nyene. Ivyo rero mu Barundi ukwemera kwabo kwari gushigikiye kuri ayo mabwirizwa 2. Muti gute? Ubwa mbere Imana yarubahwa, kuvuga ko ibwirizwa rya mbere baritunganya neza mu byo bakora byose, misi yose mwumvise intahe ya Musenyeri Gorge. Icya kabiri, urakunda mwene wanyu nkuko wikunda wowe nyene. Biri hehe? Iyo ufashe ijambo ubuntu worisigura gute kugira ngo umenye ko umuntu afise koko ubuntu, yarezwe mu buntu? No kuvuga kwiki yarezwe mu rukundo, yarezwe abwirwa ati kunda abandi bantu nkuko wikunda wowe nyene. None hari ibindi baje kutwigisha atari ubwo buntu nyene. Ubwo buntu rero abarundi bari babifise. Izo nkingi zibiri dusanga kwa Yezu no kwa Kiranga no mu Barundi no ku Mana y'Abarundi, zari nkingi zikomeye cyane. Rero abasokuru ntituze turabasuzugura mu byo bari bafise. Igituma tutabatahura nuko vya bisata bitatu namye mvuga, cosmogonie, philosophie, spiritualité, atabantu babinonosoye neza ngo binjire koko bimbike koko bamenye nka kujya bagerageza kumenya akahise ku Burundi. Muri ivyo bisata bitatu twari dukwiye koko abantu bandika byinshi batunonosora neza, kuko bimwe nashoboye kumenya, bimwe nashoboye kwiga, nukuri birateye igomwe gose, ntaho bitaniye n'ivyo abo bandi bari baje kutwigisha kuvyerekeye
ibyiza n'ubwiza bw'abantu. Rero mumenye Imana ubuntu zari zo nkingi koko zari imbere mu kubandwa, zari imbere mu buzima bw'abarundi kugira ngo bashobore kubana mu mibano myiza bumvikana. Nobaha nk'akarorero ku bintu byahindutse. Navuze ati ihinduka n'ukuri yaje ku bakoroni irababaje cyane. Mwumvise ko na Musenyeri Gorgie wenyine avuga ati n'ukuri twarabarenganije. Baturenganije kuri byinshi. Baturenganije kuko twaribagiye, ntitwimenye, twibaza yuko ibyo by'abazungu birusha iby'abasokuru bacu. Turagaya abasokuru kandi bavuga yuko dutegerezwa gusonera so na nyoko. None so na nyoko ni gushika hehe? Sogokuru si nka so na nyoko, sogokuruza si nka so na nyoko. None kubera utamusonera kandi wumva yuko ibyo yemera byose byari bikomeye cyane, ataho bitaniye n'ibyo abazungu batuzaniye. Birababaje koko. Nsubire kuvuga Musenyeri Gorgie wenyine arabivuga. Byari bikwiye rero yuko tunonosora neza uko kwemera kwacu, turaba ingene vyonadufasha muri ibi bihe twakiriye n'ubu tugica mu mabi cyane, dufatiye kuvya abakoroni baje kutwigisha. Ubwa mbere abakoroni bashatse yuko bagwanya abo no kwita abapadiri ba kiranga, abatapadiri bo kubandwa bitwa ibishegu. Igishegu ubu ucabaye ijambo cy'iterasoni. Kubera iki? Kubera inyigisho z'abapadiri. Ariko ibishegu byakora byari cyo kimwe n'ibyo abapadiri bakora. No kuvuga gufasha abaje kwambaza Imana, abaje gushimira Imana, abaje kubandwa kugira ngo babeho batahe neza ata kibazo kihari. Uko basenga ni twobigaya kubera iki? Ni kubera iki ubu utubona abasenga muri Islam n'abasenga muri Katolika badasenga cyo kimwe? Mugabo ntituza gusuzugura iby'abayisilamu kuko baravyemanze, barabikora ku mugaragaro, abantu bakavyemera. Ariko twebwe kuko tutanabizi, ari uwundi yatubwiye ati ni bibi, bimeze nabi. Iryo jambo igishegu ryari ijambo rikomeye cyane ryerekana umuntu ari mu mabanga koko yo gufasha gutahura iby'Imana. Bicika bibi kuko iyo ngwano y'abapadiri bashaka gufata icyo kibanza. Icya kabiri bazanye Mungu. Iryo jambo Mungu ryari rivuye ahandi. Mu ntango za mbere naho Musenyeri Gorgie avyandika nuko yabona ati abarundi ntibariko baradukurikira cyane. Ni kubera iki? Basanga ati ni kubera iryo zina. Rero baciye bahindura Mungu bararihanagura, bavuga Imana kuko ariyo abarundi bemera. Mu gihe batanguye kuvuga Imana, abarundi baje insinzi bakurikira nyene Imana, bibaza ko bagiye gusenga nk'uko abakera bacu basenga. Naho rero badufatiye cyane. Ikindi cya kabiri cyahindutse cyane nuko aho abadagi bagiye hamwe na Mwezi, kuko baramugwanije imyaka itari mike, arateba aremera yuko haba icyo bise protectora. Mu byo bumvikanye muri ajya amasezerano y'Ikiganda 1993, bamubwiye bati yuko areka abamisiyonari bagashinga amasengero mu gihugu. Mugabe ibyo abantu benshi batazi nuko bamusabye yuko Uburundi bugabugwamo kubiri. Igipande kimwe kikajamwo abakatolika, ikindi gipande naco kikajamwo abaprotestanti. Niho mwabonye mu ntango
mission za mbere, imisiyoni ya mbere y'abakatolika n'iy'aba protesta bitari hamwe. Murumva batuzanye nubwo ayo macakubiri bo bari bafise, tuzi yuko kera muri kahise kabo baricanye cyane kubera uko kwemera gutandukanye. Ni ukuvuga ko batuzanyemo amacakubiri y'amadini tutari tuyafise muri kahise kacu. Intumbero rero z'umukoroni mu byo byose yazanye mu Burundi kwari kuzana kuko amacakubiri yamufasha kutuganza cyane. Murazi yuko no kugira ngo ijya ntambara Mwezi Gisabo yagwanye imara imyaka myinshi, nuko abadagi bari bifashije abandi bantu b'abarundi nyene babosha bati namwe muzoca muba abami. Aha rero tuze turatahura ko izo ntumbero kuko zijanye koko no kutugabura batugire benshi kandi twari umwe ku nyungu zabo atari inyungu zacu. Rero n'iki gisata c'ukwemera ko Abarundi kwa kera vyari bifise akamaro ko bashyira hamwe Abarundi ku bintu byose, mugabo umukoroni yaje mu ntumbero yiwe yo kutugabura, divide et impera, murayizi. Ikindi naco kijanye n'ivyo vy'amadini ni ibi vy'uko leta zishobora kwinjira mu vy'amadini. Mpejeje kubabwira yuko abadagi batanguye gushinga yuko Mwezi Gisabo ategerezwa kwemera ayo madini, agashinga imisiyoni. Mugabo acafuta imisiyoni y'Abarundi no kubandwa kwabo, avuga ati nimufute za Kiranga, nimufute ibishegu, nimufute ivyo byose mwemera, gushika naho umupadiri yitwa Kanonika akuraho abanyamabanga bategerezwa kuba bahari ku muganuro, arabakura pe, abari we aza guhezagira umuganuro muri 27. Rero kera ivyerekeye ukubandwa umwami ntiyashobora kuvyinjiramo. Baravuga yuko umwami atabandwa kuko yavukana na Kiranga, mugabo abandi bose bashobora kubandwa. Umukuru mu butegetsi Burundi yari nyina w'umwami, umugabekazi yari umuntu akomeye cyane kuko batwara hamwe. N'ibi bintu n'ibintu abantu bakwiye kunonosora rwose, kumenya iyo ntwaro igituma yari ikomeye, ko yari ikomeye ifatanije umwana na nyina. Umwana niwe yaseruka, yari imbere, mugabo nyina mu gihe umwana akiri muto niwe koko yatwara, agafashanya n'abandi bari ibikomangoma muri ico gihe, bagatwara igihugu mu gihe uwo wari yatoye kwa umwami akura ashobora gutwara nawe neza. Mugabo ntiyashobora kureka gutwara na nyina, byari ibintu bikomeye. Ni naco gituma turaba ibigabiro i Burundi, hari ibigabiro by'umwami n'ibigabiro bya nyina w'umwami. Ni ikintu gikomeye cyane hatezwa kunonosora. Abanonosoye ivy'ubushakashatsi barabitwereka neza, ariko nibaza ko mu minsi iri imbere tuzoheza tukabinonosora, tukamenya iyo vyavuye n'igituma byari bimeze uko, kuko nasanze biri mu bihugu byinshi, gushika no muri Misiri ya kera canke Kushe canke aha muri aka karere hose birahari, nepfo muri Afrika y'Epfo mu marwayoma mwamwe usanga ari cyo kimwe. Ivyerekeye
guterekera, kubandwa, izo nyigisho zari zihari muti vyofasha mu kurwanya amacakubiri. Cane rwose, cane rwose, kuko ubugarutse kukaranga abarundi bose bari basangiye. Ubu nkuko nabivuze kare, dufise uburanga bwinshi butandukanye kubera ibyo umuzungu yazanye. Abaporoti, abayisilamu, abakatolika, abakizwa, ntukimenya kuko uko ibintu byifashe, uko ibintu bimeze, kandi bakankana kumbure bakanarwana. Ivyo bintu birababaje koko, kubona abantu bemera Kristo, bemera Yezu, bakaba mu migwi itandukanye, gusanga baranarwana, bagira iki. Ariko kera ntiwashobora kumva ati ababandwa boba barwana, boba bashwana, boba bagira iki. Hoya namba. Uguterekera nako n'umugenzo uhambaye cyane. Kare navuze ati murasonera so na nyoko. Abarundi novuga ndi guterekera murantunga. Uguterekera cyari ikimenyetso nyamukuru yuko basonera abavyeyi, basonera abasokuru. Kuko guterekera no kuvuga ati mwaragiye koko mugabo ntitubibagira, ahubwo turabasavye imizimu yanyu idufashe muri uwo muryango wacu ntihagire ikibi kihatumbera. Twama tubibuka, ntitushobora kubibagira kuko turamaraso yanyu. Ni ikintu gihambaye cyane, gikomeza cyane akaranga, gikomeza cyane akaranga. Hari ikintu numvise mu minsi iheze umuntu yambwiye, biratuma nibaza ibintu byinshi cyane ku by'abarundi bemera ku bijyanye no guterekera. Ni nk'uko batubwiye ati kuvuga imizimu ngo ni ikintu kibi, kandi atari byo namba. Mu Gifaransa esprit iryo jambo rirahari. None ndakivuze mu Gifaransa ko mutagihakana, ariko ndakivuze mu Kirundi umuntu acaraba hirya ngo niko umuntu ariko aravuga ibintu bibi. Oya, twikebuke gatoyi, tumenye ibyacu kandi ntitubisuzugure. Kuko niba bisuzugura, uzoba usuzuguye ba sokuru banyu babishize imbere kandi byatumye babana n'imibano myiza cyane. Rero nko kuri ivyo byo guterekera, nasanze mu bushakashatsi bumwe nakoze yuko mu bihugu bitari bike ibyo guterekera birahari. Nko muri Aziya birahari cyane rwose, mu Buhindi, mu Bushinwa, n'ubu baracyabikora. Rero kwisuzugura ni ikintu kibi cyane, kibi uburenze irya bwirizwa ry'abakristo bya 4. Urasonera so na nyoko, urasonera sogokuru na sogokuruza. Ni ikintu nibaza ko twoba dukwiye kwikebuka cyane, vyodufasha kandi gusubira kuba koko abarundi. Mu Bahindi uguterekera bavyita Mahalaya Amavasya. Baterekera imizimu y'abasokuru, hari umutima usumba umutumba ngo ntupfa i Burundi. Abazungu batuzaniye icyo bita immortalité. Ayo ngo immortalité umuntu azoyironka ariko ku muhero w'isi n'ibindi. Ariko abarundi ukudapfa k'umuzimu
kwari kuhari, kandi si mu Barundi gusa, mu Banyafrika benshi batari bake ivyo bintu baravyemera. Mu Buhindi ndababwiye uko bavyita. Rero kwama wibuka abakera bagufashije kuba kuri iyi si ni ikintu gihambaye cyane. Hari akantu nagira mvuge kotuma kumbure mutahura igituma toba dukwiye kubigarukako. Hari umuntu yigeze kumbwira ati mu ikambi ry'abateshejwe izabo mu Ruhororo harigeze kwaduka ingwara koko batatahuye ariyo, yashaka gusa n'iby'ubusazi, novuga ko bari muri depression. Barahamagara abaganga batari bake kubiraba bananira, hama bahamagara umuntu yanosoye vya psychiatrie, psychologie, Dr Barangira. Arashitse yababajije koko ikintu kimwe gusa, ati ndabasabye mumbwire, aba bantu baragandutse kubo babuze, kubo batashoboye no guhamba. Arambabwira ati oya ntibirashoboka ko babikora. Acara basaba koko ati ndabasabye mubafashe bashobore kuganduka. Erega ico kintu baragikoze, ingwara yacigenda. Murumva ibintu bihambaye ku muntu, ku mubiri w'umuntu, kwibuka. Ndeka mvuge iryo jambo mumenyere ko ari ijambo ryiza, kumenyera kuvuga imizimu y'abasokuru, esprit de nos ancêtres. Ndakivuge mu Gifaransa kumbure ntikibatera ubwoba. Kumenya lien ihari hagati ya wewe n'abagiye n'abakera ni ikintu gihambaye cyane. Nukuri ndibaza yuko hajya mu Burundi ibibi twabonye vyose twokumvikana, hogira leta yobikora. Abarundi bose twibuke abagiye, kandi akenshi bagiye batazi igituma bagiye, ari abantu b'intungane abenshi. Twemere tubibukire hamwe. Nukuri ndazi ko hari ikintu kinini nyaco hinduka mu mitwe y'Abarundi. Abarundi ntibazi uko twese hajya turwaye kubera ibyo twabonye mu buzima bwacu kuva ubukoroni buje. Aha ibi vyoduha ikigwa koko kukwemera ko Abarundi niyo lien ihari hagati y'abavyeyi n'abana, abasokuru n'abuzukuru n'ibindi. Ndabasabye ko bose abo bantu mwumva ibi turiko turavuga muri iki kiganiro muvyibaze ko hari ibintu abazungu badutwaye mu karanga kacu, twoba dukwiye gusubira kuvyiga neza, tumenye ivyo ari vyo, ntitubiseke, ntitubisuzugure tutabizi, ko akenshi mubisuzugura mutabizi. Nababwiye ibisata bitatu bikomeye tutazi koko: cosmogonie, philosophie, spiritualité. N'abavyanditse aba Alexis Kagame, Bernardin Muzungu, Ntawukaja Jean Baptiste, Rugomana Joseph, ntitubasoma, ntitubigisha mu mashure, twiga philosophie za ba Descartes n'abandi, ariko ivyacu tukabisuzugura. Nitwikebuke koko. Niko kajambo nifuza guhereza ko
mbwira abo bose iki kibazo c'ukwemera kw'abarundi ari ikibazo koko, nifuza ko mwogira ubushake bwo kubimenya, mubimenye koko. Na kare muri ibi by'amadini, muri aya mabwirizwa shingiro yacu baravuga liberté de culte, ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwemera no gusenga uko avyiyumvamo. Ni kubera iki hari ubwoba bwo gushira imbere iby'abakera bacu? Kubera iki? Kuko mu mitwe yacu baradukorofye, turitinya, turasuzugura. Si byiza namba. Akaranga naho gahagaze, dushaka ko akaranga k'ukuri kagaruka, ni twinjire tubitahure neza. Hari n'ibiganiro biheruka guca kungurukana bumenyi n'ibindi by'umuntu yanonosoye ibyo kubandwa, akatubwira ati erega ntaho bitaniye ni uko tubona abasenyeri b'ubu uko bambara, uko bagira amaseremoni yabo. Gutota byari bihari, icyotezo cyari gihari, ukwambara kwari kucyo nyene. None kubera iki twisuzugura? Murakoze cyane, ndizeye yuko mwabitahuye ko akaranga inkingi nyamukuru nababwiye ko ari Imana n'ubuntu. Twari tubifise imbere yuko umuzungu agaruka, mugabo byaratitutse. Kubera iki? Twafashe izindi nzira tutanatahura neza, ariko izo twoshobora gutahura neza tukazisuzugura. Nitwikebuke rero. Murakoze, murare aho Imana ibabikiye. Muyibuke ko ari Imana y'u Burundi. Isirayeli yitwa Yawe, iy'Abarabu yitwa Allah, iy'Abarundi no muri aka karere yitwa Imana. Murakoze.